Ego inzira ni nyinshi nk'inzira yoroshe kugira ngo icabwenge ziri hanze zikore ariko zirangure n'imigambi ngaha mu gihugu nibugururire bose umuntu azana ego imiryango iruguruye ariko rero uzanye umugambi wiwe haro mbere n'abashobora kuca bavuga yuko umengo biva mu kudakunda igihugu ariko burya n'umuntu mukunda ko uzi ko ari cyo mukurako ko no kuvuga n'umuntu umwe ariko agomba juwe role zitatu ku mwanya umwe urumva ngaho uriko urumva ingene ubunyonyozi bugira bube kuvuga ni jewe niyandikira Devi ni jewe ndayisinyako kandi ni jewe nsohora n'amahera kandi ayo mahera akaza kandi mwishira hamwe ganje rw'ubudandazi cumva rero nikabaho niyo hahandi rero bya biturire bwa bunyonyezi buca buvamwe ko uriko navyumvira birasiga ubwenge birasiga ubwenge rero bubahinga bo twigira rero uko kuntu umwene gihugu abayeho hama kuheze umuntu afise ibomba mu ruko ariko atanima na rimwe ry'amazi rikoroka rikoroka ego harashobora kuba hari ingorane hari ariko iyo ngorane umwaka uraheze Mama Kwizera sabwe inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose hewe sabwe ikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara nizi yo nozidondagura nkazima urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumene ku mutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu kububakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cyane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abajya abantu vyananiranye yuko baheba itabi yo baba bukozeko sabwe erega cya kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 756 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe. Turabashimiye mwebwe mwese muriko munadukurikirana. Ihangiro ryacu ni gutuma abarundi isinzi bashikirwa na buno butumwa bwiza bw'iterambere biciye mu biganiro tubashikiriza buri munsi kuri Agaciro Media. Ejo tubasaba rero nugira subscribe canke sabone kugira ngo tukwize umuryango w'abarundi barenga ibihumbi 100 bafashwa biciye muri bino biganiro. Okay, yes. Tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Nibyo tubipfurije barundi kazi namwe mwese mwumva Kirundi muri mu Burundi mu burere butandukanye no kwisano batandukanye. Turayikaze kuri Agaciro Media mu kiganiro Uburundi twifuza. No munsi mu kiganiro Uburundi twifuza tugiye kuganira na Fabrice Manirakiza Hakizimana. Tuguramutse cyane Fabrice. Murakoze cyane nanjye ndabaramukije. Tugwandikaze kuri Agaciro Media. Murakoze. Yego. Uyu munsi ikiyago tugiye kuyaga no kurabira hamwe ku barundi benshi bakunze kuja mu mahanga gukorerayo. Bitewe n'ikibazo shimishahara mito mu Burundi. Bati reka tuje kurabaho byosumba. Ico kibazo nikiguma gutya mbega bwa Burundi turiko turifuza tuzofata ubushikira. Ni kujya tubushikire ico kintu cyo kimugwa gute kugira ngo igihugu cy'u Burundi ntikigumize gitakaza inshabwenge n'abahinga. Mutumire ni Fabrice sabwe iki kintu cuko inshabwenge n'abahinga u Burundi buguma bubatakaza
mukibona gute? Ni ingorane nini cyane, ni ingorane kandi wanashimira akomeye cyane, kuko igihugu kuba kirahomba, igihugu kuba kirahomba, kandi novuga yuko bica bituma tuteza imbere ibindi bihugu gusumba igihugu cyatwibarutse. Hariho mbere n'abashobora kuca bavuga yuko umengo biva mu kudakunda igihugu, ariko burya n'umuntu mukunda ko uzi ko ari cyo mukurako, ko nokunda novuga igihugu ubona yuko nawe nyene atacukura gikuramo. Hari umugani w'ikirundi uvuga ngo nta wanka konka nyina kwira ngo ko goye amahere, nubwo yobameze uko bavuga ngo uwo mugani naho bihuriye n'ibitiriko turavuga, kuko uwanse konka nyina ubwo agwaye amahere aba ari kijuju, nukuvuga amaberebera abahari, aba yanse kuyonka ahari. Rero twebwe mu Burundi ayo maberebere nayo ahari. Aho bitandukanye arahari nahari, nukuvuga yuko abashobora kuba bagenda hanze bo vyofuma, kuko bariko baja mu bihugu novuga yuko bimaze gutera imbere, kandi hariho na politike y'ibijanye n'imishahara, ko akoze ego iyo ari urashobora kusanga amahera ariko arakorera ari makeya cyane sero naho ari, ariko naho aba ari makeya abashobora kuronkamwo bya bintu bitatu ngira akamaro ku muntu. Ibyo bitatu ni bihe? Ibintu bitatu ngira akamaro ku muntu. Ubwa mbere ni kuronka aharara, ni kuronka icafungura, ni kuronka nuko yivuza. Kuvuga rero ko umushahara w'abaronka yagiye, ibyo bintu bitatu biba bihari. Babihari bitandukanye no ngaho iwacu mu Burundi. Umushahara wacu turonka novuga yuko tuba utizweko kuko uyo mushahara ivyo bintu bitatu nta na kimwe kivamo. Gute? Nta na kimwe kuva ko bisigure twumve gute? Bo nk'akarorero dufate, reka mfatire ku muntu wo hasi, kuko kugira ngo turabe ivyo bintu bitatu umuntu abifatira hasi. Dufatire nko ku musiti. Umusiti ahembwe 60,000. Muri abo basiti hariho ugwaruka, ariko hariho n'abusanga bubatse. Turaba rero dufatire je ndumunyabujumbuра, mvuke Bujumbura, ivyo nza kuvuga byose ndamvuga tufatiye Bujumbura. Turaba inzu izimbutse Bujumbura, wana shimaje mba no ku mpera z'igisagara mu Kinama, ariko ngaho mu Kinama naho yo bari chambrette yonyene ntijya musi ya 60,000. Aho rero ni chambrette atasimiriko y'ubudongo, atana amazi n'amatara arimo, 60,000. Shubwira rero umuntu uhaye umushahara wa 60,000, hanyuma aje gufata ya chambrette ya 60,000, ajya gute? Mbe agwaye yivuza gute? Umva ko bica biba ingorane. Cyo gituma navuza nti umushahara turonka nga mu Burundi n'umushahara utizweko, kuyaba wizweko batuguza guhemba umuntu bavuga ati akagafaranga tumuhaye gashobora kuvamwo bya bintu bitatu nkenegwa ku muntu. Mugabo ivyo akarawe kumutanze ikaho basiti amashira hamwe yaho basiti se ya leta, nta kazi nakame kari muri nubaka kari muri public cyangwa kari muri leta gahimba amafaranga hayo. Ego mu bisanzwe mu gihugu kimaze gutera imbere kandi mu gihugu kirimo amategeko, umushahara wigwa novuga ni leta ushiraho, ni leta yiga umushahara. Ni leta yiga umushahara, kuko leta no muvyeyi wa bose, yabo wikorera utwiwe yaba no gukorera leta, no muvyeyi wabo. Kuvuga yuko rero iyo leta nyene niyo yategerezwa kugenzura imishahara abantu bahembwa, kuko uwo muntu azanye ikintu ciwe uwo mwise uwikorera utwiwe, leta arinda gusaba kwanza uruhusha muri leta y'ikintu agomba gushinga. Hanyuma leta iriga avuga nti namba tuvuge nk'iyo societe y'abasiti, kuvuga ni societe idandaza abakozi. Rero ikirabati mbe abakozi izodandaza bazohembwa gute? Mbe ibi tuvuga bya mutualité bibirimwo, arabarihira muri mutuelle, arabarihira muri novuga aya masosiyete agwanya ibiza. Bo icamira ngomba kumenyeshe nuko dufise igihugu ciza cyane kandi mu Barundi ibice 80% bitunzwemwo n'ubworozi n'uburimyi, kandi isi ndimwa
turayifise kandi mera turayifise ikibazo ahubwo mbe ivyo turima bijahe nibiki bijahe oya nibikeya n'ibikwiye by'ababiri ngenda kunda kumviriza amakuru ndibuka no mu mwaka uheze umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi yaravuze yuko aravyungena umwimbo wagenze ko ushimishije ako kantu ko ushimishije je karashizemo ibibazo ushimishije ikiro cy'umuceri kigogwe 4,000 ibiharage twirimira n'umuceri twirimira umuceri twirimira ugugwa 4,000 ibiharage twirimira ugugwa 3,000 acha tubwira yuko twaronse umwimbo ushimishije kwacuraba ubwawe bavuze ko ushimishije ibiciro ku bifuzo byaca bigabanuka ko urumva tuba twaronse tuba twimbuye neza mbere tukaronka n'umusesekara twaronka n'umusesekara niyo bavuga yuko ibintu bishimishije ariko mu gihe byagumye hajya nyene none wumva bishimishije gute kandi vyagumye hajya nyene mugabo byabonetse ego vyabonetse ariko bishobora kuboneka umurundi adashobora kubishikira umva biba vyabonetse gute mugabo kumbure bavuze yuko ngira ngo bavuze yuko byasumbije undi mwaka waheze peut-être bafatiye ku mwaka waheze birashobora kuba vyumvikana ariko ngaho naho ni toca tubiha igituma ahubwo ico mbona jewe kugira ngo tugende muri yambona kazoza nuko umuntu wese ahari no kucajejwe yokora yokusohora amaboko agakora namba ari umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi namba ari umushikiranganje w'abakozi n'ibikorwa araba timbe mu bushikiranganje bwanje hoko gwiki kugira duterere muri yambona kazoza twihaye kuko ivyo bitarigwa bizoguma biri mu majambo no mu nyandiko veni karani tuzohashika tukibihajya nyene kandi biragoye uko uzoja kunkoresha jewe nshonje biragoye cyane kuko niwandungika hariya gutwara imbuto hariya kubera nshonje nzoziha uwamfyondeye utamfyondeye naho ndacisha pembeni ndashobora no kuzisora nkazigurisha n'ahandi kugira ngo ndabe yuko noronka icombeshaho cyo gituma rero tuguma tugaruka hahandi habijya bintu bitatu nkenegwa ku muntu leta n'ababijejwe umwe wese mu gisata ciwe ni bakore ku buryo umwene gihugu agwaye yivuza neza muri bino bihugu byacu vya Afrika n'u Burundi burimo harakunze kwidogwa abanyonyiza kuvuga batwara ivyo batagenewe bishobora kuba byabigenewe abandi cyangwa ivyari bigenewe imigambi ya leta no kuvuga aho harigaragaza ibijanye n'ibiturire se barundi yama yabigarutseko ico kintu shobora kimwe mu bituma iyo mishahara igira ikibazo bago je nibaza yuko yo bari ntambamye imwe mu ntambamye nyinshi zovugwa kuko nico cyabindi navuze nti nihigwe itunganywa rishasha ry'akazi n'imishahara umwe wese akore icagenewe ko biratangaje cyane jewe ndumushikiranganje numvuga yuko ndumushikiranganje ajejwe amasoko ya leta uko urumva hama en même temps nkacamba kandi no mu commerce uko urumva hari isoko ryatsindiwe kumbure dufata karerero tugomba twubake barrage ahantu uko urumva hama de materiel zose zokora muri yo barrage soumission kacihabwa ishira hamwe giwanje risanzwe ridandaza uko urumva sanzwe ridandaza kuvuga n'umuntu umwe ariko agomba juwe rorezi 3 ku mwanya umwe urumva ngaho uriko urumva ingere ubunyonyazi bugira bube kuvuga ni jewe niyandikira Devi ni jewe ndayisinyako kandi ni jewe nsohora n'amahera kandi ayo mahera akaza kandi mwishira hamwe ganje kubudandatse cumva rero ivyo ko ari ntambamye imwe ku kintu cy'umushahara kuvuga wa muntu asanzwe ndi mu rwego rwo hejuru kandi novuga yuko n'ubuzima
busanzwe bworoshe kuko ndarihigwa ahomba urumva n'agashahara si kabi n'ivyo gufungura ndabihabwa hama nkabacanja nico riyundi uko urumva iyo ngora nahiri kuvuga yuko rero byategezwe yuko kiri umuntu wese akore icyari ko mu bisanzwe umuntu ari nommé par décret nta kindi kintu yarategezwe gukora apa nta kindi kintu yarategezwe gukora apa rero no munsi naho bica bicanganira bikaca bitanganyira ugasanga kiri umuntu wese ntamenye n'icakora namenye icakora hamanaje we rero umfashe ukanshira ahantu nzi ko ari ahantu ushobora kuronka quelque chose ndagerageza uko nshoboye kugira ngo ndabe ko bwa buzima buza koroha ku ruhande rwanje kuko uwo mushahara muri ko murampa nunkwiye bivuze yuko ku bwawe hari abantu bagira biturira atari ko babishaka ahubwo ari kubira oui ego hari abantu bagira ko bafite umushahara hari bari migwi ibiri ariho ugigiturira kubera nyene ubukunze bwenda hari n'uwundi nawe nta kwafisa akora utwo mu muhemba yo kuriha inzu hariho n'abahembwa n'ayadakwiye kuriha inzu arakeneye gufungura arakeneye kuyivuza rero acaronde no kwigisha abana nivyo vya bindi wa mugani uca uvuga yuko ngo impene irishaho iziritse kuvuga hage nyine wamushize rero acarondera vya bindi akeneye higa inzira rero ati biza gute ndabira nka gute kuvuga ngaho naho tuzoraramwo ngo tugwanye giturire ntibizokunda kumva yuko nukuvuga jewe ushiza ahantu tuvuge par exemple nka abantu batoza amakori wowe ushiza ahantu ku munsi shobora kwegeranya nashika ku miliyoni 10 oroje mu minsi 30 mpembwa amajana 3 okay none ngaho vrama uyobora agatima ko kwiba gute uyobora agatima ko kugigiturire gute yicwe n'inzara amahera amuca mu maboko yicwe n'inzara hari abantu baza kumurondera ko service kandi abona yuko ari cyo bomuha nibikunda aho rero intamba mishuzu wumva kuvuga yuko naho mworaramwe muvuga ati tugwanye giturire bizoguma biri mu majambo bizoguma biri no mu nyandiko kubera iki wogwanye giturire gute navuga mu gihugu kirimo abantu bashonje ntibikunda none je nzoja mwibarabara uncishe kuri imodoka ari gugwa waguze miliyoni amajana 8 tuvuge ndi umupolisi agejwe inani uruja n'uruza ndaguhagarike sanga udakwije hama ndakwandikira igitanje cya 5000 umpaye 10000 cyangwa ama 20000 uwo munsi ndavuga ati ndabikuye muco muhira bararonse ibiharage bafungura ko kagashahara abaduha arigiye kagahera uza ukaronka usanga n'utudeni twaragwiriye mu ibotike uhembwa utanga mu ibotike ugasanga nonga mu ibotike nuheje harasigaye kwideni none ukweze ugahera amafaranga yose barayakonsomye ahubwo uri mu ideni ni deni kurindi hakugabanuka ruguma riduka yego none niko bimeze uko turashavuga duti uko biri kose no mu ikine ry'igihugu harimo kuba kidafise abahinga kidafise ni incabwenge ufite zije kuba muri biriya bihugu biteye imbere nabo hagiye baraba bati jewe ndaje master par exemple nko mu Bwongereza canke Etazini canke mu Burusiya n'ahandi ntagaruka bashara bati subiye mu Burundi ntageze ndaje master yancinja guhembwa 800,000 y'amarundi ati ndi hari yacamembwa $5,000 none abo bantu nkuko bavuga ati nabo nyene ntibanka igihugu kibi planning gute ayo mahera kiyakuriye kugira ngo kizane izo ncabwenge ego inzira ni nyinshi nk'inzira yoroshe kugira ngo icabwenge ziri hanze zikore ariko zirangure n'imigambi ngaha mu gihugu nibugururire bose umuntu azane ego imiryango iruguruye ariko rero uzanye umugambi wiwe ngaha mu gihugu ashigikirwa gute ashigikirwa gute tutagisha kubiraba kuko naho bari hariya barakora bagahembwa ariko nta migambi barangurira hariya bifuza nabo nyene kuza ngaha mu gihugu okay kugira ngo baharangurire imigambi ariko bayirangurire he nabitere ubundi ni hari
terira hari ariko ni bangahe basaba aho kurangurira ibikorwa bakaharonka mbe babisaba mu kugira le processus zo kugira baronke aho hantu ariko barasaba bifata umwanya ungana gute mbe cyane turero kuravuga quelque part na hantu unamunananizwa kubera ko uwo ariko araja ko wese amubwira ati uvuye hanze uzuzanya amaherura yafise banzume hama nanje ndakorohereza intambamye ni nyinshi intambamye ni nyinshi nuko gusa umuntu adafise aho byanditse ngo agira ama statistique ibiharuro ariko intambamye ni nyinshi inyishu nimwe kandi yari geragejwe leta yari yagerageje kuyizana ariko sinzi ko no munsi bikibandanya canke vyapfuye aho bavuga yuko mikira ministere yose ihabwa amahera sero n'ama projet ya présence Sinoko bisanzwe bikorwa vyarigeze kuvugwa yari nka projet ya leta bayita namba ari budget programme mengo niko bayita ariko entre guillemets je sais pas yuko ariko bikiri no munsi kuko ntibinavugwa budget programme nibaza ko no kureba cyo mu gihe twarikishijeho bari baherutse kwitwereka kubijanye n'imbono kazoza ya 2020 na 2050 muga ahubwo kuri ico kijanye n'imishahara mwebwe hereze cyumviro ico mu propose kugira dushikira ico gihugu twipfuza abantu batunze batunganira ego nari nakivuze mu ntango ni leta nishireho abahinga biga ingene umwene gihugu abayeho nuvuga mu yandi majambo ruvuga bige ubuzima bw'umwene gihugu hama abo bahinga ni bamara kwiga hama bace novuga batunganya bofasha leta kubaha iciyumviro cingene imishahara yotunganywa bivanye n'ubuzima umwene gihugu ariko arabamwo vuga ati turabona nk'akarorero baharura iyo mishahara bivanye n'ubuzima baharura ati inzu umuntu ayipanga ngahe kuvuga mutoya kandi naho nyene ni ibintu byinshi kuko navuze ko babanza kwiga ingene umwene gihugu abayeho nibaze yuko umwene gihugu wo mu Kinama aba muri quartier Kinama nubaye muri quartier Rohero batabayeho ubuzima bumwe ariko mu kwiga imishahara nibaza yuko atandukaniro rinini ry'abantu rihari kuko ivyo uba mu Kinama akeneye nivyo nuba muri Rohero akeneye ariko ingena ku gashahara kazokoreshwa kuko uhejeje humanité n'uhejeje baccalauréat n'uhejeje maîtrise n'uhejeje doctorat cyangwa n'ufise professorat abo bantu ntibaheza ngo bahembwe umushahara umwe kandi uko vyategerezwa kumera bugi uhejeje humanité ntashobora kuba no muri quartier imwe n'ufise professor kuko n'umushahara sumwe na modovi ntiyategerezwa kubimwe ntiyategerezwa kubimwe none uyu munsi tugeza ahantu ibijanye n'amadiplome usanga mbengo ntibiri kubihabwa agaciro bafatiye kuri skills ushoboye iki hamico ushoboye kinjiza ngayo kugira ngo nawe uzuyahembwemo nibaza yuko bahembwe ayarenza ayo binjiza nibaza yuko uko biri kose uko kuntu uvuze icyo umuntu ashoboye tukishobozwa kumbure n'amashuri umuntu abayiza kuko uwizimanite n'ufise professora mu kintu kinaka ntibiyumvirana kumwe nibarangana abo bantu rero urumva bategezwa kumenya yuko batangana birateye ubwoba cyane kubona umuntu ahembwa 200,000 aja kuba muri Rohero apanze inzu yo muri Rohero ibyo byashoboka birahari kandi n'abashambrete kuri ayo katubaho nikabaho niyo hahandi rero byabiturire bwa bunyonyezi buca buvamwe ko uriko navyumvira birasiga ubwenge birasiga ubwenge rero mu bahinga bo twigira rero uko kuntu umwene gihugu abayeho hama bace biga n'imishahara yofasha umwene gihugu kubaho atekanye kuko iyo utekanye n'igikorwa cawe ugikora neza
ugikora neza kuko je nibuka mu myaka atari yakera cyane jewe nk'ikiga niga primaire mu ishuri twiga turi abantu bake kandi abigisha wasanga ishuri rimwe rifise abigisha bane kiri umwigisha umwe wese n'ikigwa ciwe hama kabiga abigisha barakunda akazi kabo ku buryo bategezwa kumenya n'amazina y'abanyeshuri bigisha niyo umunyeshuri asivye baca bandika agapetimo bakagahunda umunyeshuri kabwa ati uce ko banaka ugahereza umuvyeyi wiwe ariko no munsi umwigisha nakimenya n'abana yigisha umwana arashobora kumara igice cyose adatonda ku ishuri umwigisha ntanabimenye umuvyeyi aza kubaza azanye n'umwana umwigisha akashabaza umuvyeyi uyu mwana yiga ngaha nije wenda mwigisha ntanamozi yaja kumukura bariste agasanga umwana ari kuri liste ariko ntawazi rimwe ari mu kibona yuko umenga novuga les obligations kuzirikana icyakora byaratakaye kandi ivyo navyo birasiguritse kuko umwigisha ava kwigisha akacaja mu ndimo kurima cyangwa akacaja mu isoko kudandaza itomati cyangwa irengarenga kugira arabe ko ubuzima bubandanya arabe yuko n'abana bobaho rero nta numwanya ugiharire wo kuvuga ati ngo reka rero ngire concentration mu gikorwa cyanje kuko amahera ariko araronka namufashijeho nanica mu mariye kugira ngo abeho kuvuga tusanga no mwigisha ariko afise n'utundi tuntu twinshi afatanya ivyo navyo bigaca bituma no nakakanya ko kugira ngo prepare nagakanya ko kuvuga ati akurikirane aba ariko arigisha gaca kamubana gake ari abahinga nigeze ko bavuga yuko ukwigisha atarakazi ahubwo ari banga ego no kuvuga iyo byafashwe nk'akazi haba ikibazo cy'uko bitewe n'iyo mishahara mike nyene usho usanga hari hoteli migezweho bavuga ngo baduhenda ko baduhemba natwe tukabahenda ko twigisha naho nyene ucushire ko no mu mugani wo mu Kirundi ngo munda hajyama inzara bugaca akavyoka induru akavyoka inzigo ego mu bisanzwe kwigisha ni kwigisha nanje ndi umwigisha kwigisha yari passion yari banga ntigarakazi ariko ukabikora kubera kubayeho ukabikora kubera ubayeho ubikora kubera ufise icyo ushira mu nda none atacu ushira mu nda yapasa ikitakara ko cyugenda kurondera ikindi kintu ku perimeter kuronka icyo ushira mu nda. Okay Fabrice nitwo rangiza ko mure tutavuze kwiduga ry'amafaranga y'agaciro n'imanuka ry'amafaranga y'amarundi. Amafaranga y'amarundi dufate nko mu myaka itanu heze za 2020 aho ibintu bigeze ubusi ho byari biri umukozi aho yahembwa hari yakirayo nyine ariko ibintu byaradoze ku rugero runini imishahara ntiyaduga ico kintu ushumva gute ico kintu kirasiga ubwenge sinzi ibintu bijanye na economy canke ibintu bijanye na comptabilité ibintu bijanye n'ifaranga ingene riduga canke ingene rimanuka ntavyo nize ariko muri bwabo bw'ine gihugu ganje butoya cyane no muri y'amashuri yanje make yamfise ndabona ahari intambamye ni ukuvuga turakora nivyo bya bitavuga nti turakora ariko nibaza yuko tubesha yuko dukora turatonda kubutsi ariko ntidukora nta mwimbo uhari kandi iyo mu gihe atamwimbo ubonetse uca wumva yuko atacakozwe kandi uca wumva yuko ibintu kuduga ibiciro ari ibintu vyumvikana ikiora kintangaza ni kimwe ngaho mu Burundi ibintu kuduga turumva ati ibintu vyavuze kumbura urubura rwabaye rwinshi uruzuba rwabaye rwinshi rero ibintu nitwimbuye neza urumva ikiro cy'ibiharage kiraduze kivuye kuri 2 kigiye kuri 3 ariko naho batubwira ati ngo mwimbo wagenze neza kugira ngo giharage gisubire kimanuke ntibikunda je nkunze kuvuga cyane mu Burundi ibintu biraduga ariko ntibimanuka naho biba byabonetse ari byinshi ntibimanuka biguma hajya nyene ahubwo birindira ko bisubira kandi kubura kugira kandi bisubire kandi bidoge kuvuga aho rero kuvuga hari umuntu yarafise obligation atari ko arayonora hari umuntu
yategerezwa gukora ariko atariko arakora. None abakozi nyezina ibyo bintu bakwiye kubibamo gute? Bategerezwa kubibamwo bakavyumva. Reka ndagwa karorero gatoya dufatiye ku mwuzurira uherutse kuba muza Gatumba n'ahandi. Hariho abana bamaze amezi 3 batiga kubera ko batewe n'amazi aho bahora bigira. Bamwe bavuye mu Gatumba baraza gusaba indaro mu Kinama za Kamenge n'ahandi. Tukuvuga abana barashwiragiye. Ico gihe Ministre wa Education yicariye arahora abana bamara amezi 3 batariko bariga, ariko ahandi bariko bariga. Nk'ico gihe ku muntu ari ku kivi ubwo nyene, kuko hajya iyo ingorane iseruse ujejwe ico gihe yategeza ko carondera umuti w'iyo ngorane. Ariko wicaye uko umwanya ugenda uba munini nuko hari ibindi bintu bigenda birapfa. Muri kijya gihe Ministre yategeza ko cahaguruka. Umwana yahungiye mu Kinama hari amashuri, uwahungiye mu Kamenge ari amashuri. Nibarabe rero aho hantu umwana aje gusaba indaro arabishurira imwegereye agenda batagiyiga. Ako karakaruro gatoya kwereka yuko umwe wese afise umuhamagaro wo gukora ico ategerezwa kandi ku mwanya wo akandi karuro gatoya. Ibujumbura aha mu Burundi bavuga yuko tuba hejuru y'amazi, ariko hariho amakarti umwaka uheze umuntu afise ibombo mu rugo ariko atanima na rimwe ry'amazi rikoroka. Ego harashobora kuba hari ingorane hari, ariko iyo ngorane umwaka uraheze ubijejwe no kuvuga ntabwo niyo ngorane kwihaje. Kumuri urazi ko ari ikibazo cy'amadovize mu gihe ibikoresho bakoresha byose bigurwa mu madovize. Ego ikibazo cy'amadovize kirahari, ariko naho gihari ababijejwe nibige ubuhinga ayo madovize yobonekamo kuko atabonetse naho nibige ubundi buhinga canke yindi nzira kugira ngo haboneke inyishu y'ikibazo gihari. Nk'akarorero tuvuge muri sante imiti yohera muri stock tukaca tumara umwaka wose atamiti gukwa. Abarundi twoba tugeze dusubira mu vyatsi no kuvuga yuko burya nizi ngwara dufise zingwara nyinshi zidahera mu Barundi, malaria zaruzanako ibintu vy'inzoka nta mazi meza turiko turaronka. Kandi iyo ni ngorane iri muri cya kintu, muri bya bintu bitatu navuga, ikintu kijanye no kuronka ivyo umuntu afungura n'amazi arimo. N'amazi arimo kuvuga yuko rero inyishu ahiri umwe wese ahari kujya urumva le ministre bari nka umwigisho ry'umukuru w'igihugu. Mwigisho ry'umukuru w'igihugu ruhaga nyene ubereye igisho umukuru w'igihugu kora ukora ico ujejwe, ukore ico wategerezwa, hama inyishu zibonekeza ibibazo. Hama kijanye n'amadovize naco je noterera kanu gatoya gusa. Hariho marché novuga marché public na marché privé. Marché public y'idolari ni BRB, marché privé ni bajya bavunjaye twege tugenda tukabaha idolari bakatuvunjira amarundi. Je ndatangara cyane kubona abavunjaye bagurisha idolari mu mategeko mbevya cangaruka kandi kuri ya responsabilité. Mbere guca bigenda gute none nimba umuvunjayi atemeye ibyo yaguze kurigurisha? Mu bisanzwe mu mategeko n'imbere yuko bakwemerera yuko ugira wubaka akazi ko kuvunja, no kuvuga wategeza gusinyana amategeko na BRB, amasezerano na BRB. No kuvuga wewe umwene gihugu araza kukugurisha ko idolari, hama w'umuvunjayi na wewe iri isoko ryawe kikugurisha idolari ni BRB. Kandi BRB ijato yayo ikorerako ni ntoya ugiranije niyo uri kuri marché noir. Erega ibiciro muri marché noir biduga kubera iki? Kubera umuvunjayi yamaze kwiha ububasha
bwo kugura no kugurisha. Bwo kugura no kugurisha. Ariko iyagumanye bwa bubasha bwo kugura gusa hanyuma bakagurisha muri BRB, uca wumva yuko no mu kugura rya dolari ku mwene gihugu bategetswe kugura ku mahera yababa ya BRB cyangwa ari musi gato ya nkubakuye ko nka 5 francs cyangwa nka 10 francs. Nuko yanyumva. Nukuvuga idolari ntigozimvye gusumba kuri to ya BRB. Riduga gusumba kuri to ya BRB kuko wa muntu agira action zibiri ari wenyene. Byabindi navuga yuko hari umuntu ashaka kwikwegerako ibintu byose abari wabikora. Aho naho no camvuga yuko ari ukuzubara kufata ingingo ari we BRB. Kandi rero solution inyishu ni BRB. Iyifise iri mu maboko yayo. Jewe akamuguma nera umumwe wese ahari nakore devoir ziwe icajejwe. Tureke guhuma amaso ku ngorane. Ingorane yabonetse ubwo nyene icarika abahinga mbe kwingorane iseruse inyishu yo biyaye hakogwa iki kugira ngo turonkere umuti ingorane. Mu Kirundi bavuga yuko ibuye rya serute ridazo kwicisuka. Nsesa Ikibazo cyabonetse coronke nyishu. Ariko twege itangaje mu gihugu cyacu kira ikibazo kiraseruka tukamara imyaka 2 imyaka 3 atanyishu iraboneka. Cyo twiyumvira rero wa muntu bashize hage eske vraiment arabishoboye ko n'ikibazo cy'amazi vraiment mu gihugu cy'u Burundi kameme. Cyo twiyumvira eske abantu baba bashira hage muri iga ministeri baba barashoboye. Ego madolari uno musi ufise ingorane y'amadovize. None ingorane y'amadovize yatanguye ryari? Ingorane ikibazo cyo kubura amazi cyatanguye ryari? Kugira twumve yuko kameme ari ingorane y'amadovize cyane ari ingorane yo kudakora ico wategerezwa gukora. Leta rero nifata ibintu mu minwe. Kugira umukuru w'igihugu ari uri hejuru ya byose mu gihugu nabifate mu minwe akurikirane. Utari ko arakora ico ategerezwa asubirizwe. Bazane ufise ubwo bushobozi bwo gukora bwo gutanga inyishu mu bibazo abene gihugu bafise. Ni naho tuzoca tuhereza rero dushikire yambona kazoza bariko baratubwira. Ariko mu gihe mu ma secteur yose hakiri mwingorane iyo mbona kazoza nzoshika ho gute mu gihe tugishonje mu gihe umwene gihugu hari umwene gihugu agipfa kubera yabuze amahera yo kuja kwa muganga yabuze ukuntu iyo yivuza mu gihe tugifise novuga igitigiri kinini cy'abantu badafise aho barara yambona kazoza tuzoshika ko gute mwana badafise aho barara barahari abaye urazonda gutembereza mu kinami wacu saa 3 y'ijoro saa 4 y'ijoro uraba baryama imbere y'utubiyoske bubatse umusegetera baryamyeyo. None nawe ushobora kuba ari ingeso mbi yabo mugabo bataye imiryango yabo bahita gute naje ndi mukomoka nk'ubuje ndiko ndakura nkeneye kugira mariage aho nkora mpembwe 200. None bizogenda gute n'imyaka mfise ngume sumirwa na mama na papa muhira ngume ngwanira kwisahari n'abatoyi banje. Hari ibintu biteye ubwoba mon frère. Hari ibintu biteye ubwoba. Yego arashobora kuba afite umuryango ariko arafise nawe nyine impamvu yahunze umuryango. Mama na papa ntibakiri capable wo gusumira abana 8 abanindwe bavyaye. Wewe barakwigishije urigura heza. Tera imitwe rero yingene ubaho. Rero iyo mitwe rero wayitera naho bikanka bicugira gute. Tuvuga ati reka nje kure yaho abavyeyi batambona. Rero yo waronse ingene ucomoka ukaja mu za Kongo canke hehe ahimana ibicanye. Iyo wabibuze naho ucugira gute ucuja mu mibarabara kucurara aho ushitse aho bukwiriye hose kubera ya difficulté y'ubuzima. Okay. Fabrice ngira ngo tushitse ku musozi w'ikiganiro two gushimira ko interano mutanze. Ikiganiro citwa Uburundi twifuza. Ubu Burundi burimo ibyo kosorwa nibyo reza tugacijya nino kugira ngo turabe nihe nyishu nziza imegi yo nyishu yo kugona bande yojaho gute. Murakoze rero cyane kuvyipfuma dusangije. Yego. Shimira cyane mwebwe mwese mwadukurikiye
ndabasaba gusangiza abandi kino kiganiro naho ubutaha mu kindi kiganiro mwari kumwe naho Mdishajima. Bye bye.